Kwigenekezo rya mbere ndamukiza uno mwaka mu kigo c'ishure rikuru ry'ubuvuzi ry'Igitega École Paramédicale de Gitega mu rurimi rw'igifaransa, umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverend Kuriyo yaragiranye inama no gwaruka gwahejeje amashure ariko rutararonka akazi hamwe n'abagendesha amapikipiki bo muri komine n'intara ya Gitega. Nyakubahwa Ndikuriyo yarakengurukiye abene gihugu kugene babungabunga amahoro n'umutekano, aca basaba kubandanya babibumbatira. Umukuru w'inama nkenguzamateka yahanuye ugwaruka rutararonka akazi kwiteza imbere babicishije mu mpano zabo zitandukanye, kwirinda inda z'indaro n'ibindi. Reka rero dusimbize ku mutekano nta ngorane muri politike mwese murakurikirana kandi muze murakurikirana politike ni nziza. Ntimuyijemo ngo muhereze mu vyose gukurikirana. Mbere nako ndabaza abantu asinzi abajene benshi bari ku mashuri ntibiyenteresa n'ibintu. Umubajije ande uri ivy'ishuri usanga atazi vyinshi. Nta bitabo musoma mu guca mwirekera. Kuri YouTube naho ni miziki mushiramwo n'ibindi bidapanze. Ntibibaforuma. Ariko ugiye muri Google naho uri mu AD wize AD ukagenda muri Google urashobora kubandanya wiga kubyo naho umuntu yokubwira ati muri Angola habonetse akazi gena mugakore bakwagije ikibazo ukagitora. Ntihagire umuntu avuga ngo ntibishoboka. Ibintu byose birashoboka. Kwiha intumbero mu buzima. Naho uburima, naho ubucura, ikintu cyose kiragushikana. Naho uri umukinyi, naho Imana yaraguhaye ijwi ryo kuririmba, piga muziki. Nimba yakubwiti kuririmba indirimbo z'Imana, we ririmba, usuzana amakasi tukugurire, ucubaho. Kumenya rero impano we ufise, kuko mwese mufise impano zimwe, kuzimenya. Umutahe wa mbere ni ivyiyumviro d'abord. Ni umutahe wa mbere. Ica kabiri kugenda bukebuke, ugakura bukebuke kabisa. Bifasha cyo gitona babwira nti uko muzogira initiative babakuramo bavuga ati naka arapanze yo mpangira izine naze nga ujya yokora ujya yubaplike mugabo ushaba gusanze kwirigara reka ndakwereke bagusanze kwirigara mu Giswahili bagusanze hajya bavuga bati none azodufasha iki mukuru bantu rero apana kuri bantu ngo pastori oya mu bantu ugendura rabuti naka ari kumwe na mama wiwe mu murima. Mama wiwe afashe isuka na wafata yindi. Hariho abadori yakujya kera twarondera abageni. N'ahandi hariho abadori bati none ujya mwana kweje amashuri muhira ameze gute? Ati imisi yose ajana nyina mu murima. Imisi yose abaherekeje umuntu ku kazi. Abari karakora, ari karakubura, ari araraba mu rugo gene hameze. Usanga bakudomye bati naka. Nico gituma ubu turavuga tuti turondere naka. Abagendesha amapikipiki nabo yabahanuye kwigenza neza na cane bakareka gushurashuza abigeme bari mu mashuri. Nyakubahwa Ndikuriyo yabahanuye kandi kubahiriza amategeko agenga akazi bakora nko kwambara inkofero zibakingira arizo casque mu rurimi rw'igifaransa, kurondera impusha zo kugendesha amapikipiki n'ibindi. Abatararonka akazi n'abagendesha amapikipiki bose yabahimirije kandi guteramira amahoro n'umutekano, kwitaba amatora azoba muri uno mwaka no kugwanyikiza coronavirus kiriko kiratikiza inganda muri kino gihe ku isi yose. Abatagisi moto urazi yuko muca amahera muga ngo hari igihe mutanga lift kandi babwiye yuko mutanze lift bitijana igitana bivuze bajye bana muhama lift cyacana bakobwa ni bashiki banyu abandi n'abana banyu ko namwe murafisa abantu mubafate nk'abana nk'abashiki banyu mube mubarezi mu bandi. Iyo umwana umugiriye iciza naho azokura akababura amatari azovuga ati hariho umutagisimeni yamantu mpari lift mbe bashubariye, ugasanga aragukuye wajegeye ahantu akavuga ati ndakeneye wa muntu. Ntimuze rero murabagora, mubafashe kujya umuntu afasha umuntu akeneye nkunka nawe nikoro kamufasha nk'undi muntu kamufasha muga mubafashe kujya nyene kuko barambye ati abatagisi moto kabisa. Umuntu namwege bangize bambye bati mubaterinda abana abatagisi moto n'abambere. Urumva si vyiza ntibabimbwiye Igitega mvuga mu Burundi en general bacho nambye ati yagiye bugi lift
asha ntigarenga gatanu. Umva rero nijo nariko ndababwira nti reka dutangure tuvuga yuko umugari mwiza muga kandi namwe miyemere bajya abana mu bareke. Hari abakobwa bakuze ugomba kurongora, hari abakobwa bakuze kabisa ugenda mwivuganire ibindi je ntumbaze mwumvikaniye je sindimwe. Muga abana no, abana tubareke byose biraza ni buke buke. Mugabo kugira nababwiye muze murabadirisha, muze muragira muhindura, nimba ari amakasike muyagure, ugira ikasike y'ugenda nayo wawe kuko no kwikingira gutuye hasi basukingira umutwe. Igahanya ibintu ni biragoye, urashaka kugenda ugagonga ukagwa hasi ugasanga utanguje ugacupfa, kandi utanguje wabaye igikasike nicyo gikubita hasi umutwe gumukomeye. Ntimugenge no kubanka bimwe bimwe ni impanuro kugira nawe iminsi yo kubaho igwire ku isi. Muzoze murabikurikiza rero, ikasike ntizizimvye, wemera uvuga ati Gitega ni VIP, ufata kasike ukayimuhereza akambara na ukambara ugacudemana ugacugenda neza ukamushikana, ukavuga ati asante, agusubiza kasike ugacugenda kurondera uwundi.